Hey guys, ndabaramukije ni plus 257 show ni hamwe na Marvin kuri Indundi TV aho tuganira ku byinshi bitandukanye kuri entertainment, sinja kure ya industry, fashion industry, music industry, comedy. Mba ndi muri ibyo gusa kugira ngo mandenda kwa bishasha muri industry y'Ibujumbura kumwe n'ikirakora ibintu bya entertainment, aho no muzi kubwira ku bintu byinshi bitandukanye. Ninde tutakwa turi kumwe guys, umanire kurana ikibanza turimo urashobora kwibwira n'umunsi turi muri fashion. Ndibaza ko mwamaze kubona ko turi kumwe n'umwigeme ntituzi imyaka yiwe, cyo tubona gusa nuko tubona ko akiri mutonyi. Ndabaramukije. Mahoro cyane. Murakomeye. Ego ndakomeye. Izina ni Ritha Marie Ange Kunda Usenge. Ritha, usanzwe ibintu by'imideli ko turashaka ngo utwibwire neza. Ritha ninde? Nitwa Kunda Usenge Ritha Marie Ange. Ni umunyeshure ariko ni umunyamideli, afite imyaka 15. Umunyeshure hehe? Niga kuri École Internationale de Bujumbura, niga muri 12 mu gisata c'indimi. Umunyamideli ku myaka 15 si ibintu bisanzwe. Wabitanguye ufise imyaka ingahe? Byaje gute muri Ritha? Nabitanguye ufise imyaka 6. Natanguye ncapa bivuye ku nyambaro zitandukanye nabona abashitsi bo muhira bari bambaye. Hanyuma nkagerageza kubakosora. Janja mu cumba nkacapa mukayi wanje niyumvira icari kubabera gusumba ico baje bambaye. At least mfise imyaka 8 niho natangura kwiyumvira ikintu no cotuma mvana ivyo bicapa mfise mu kaye yanje nkabigira live, nkavyerekana. Nari nkiri muto kuba no kwiyumvira ibintu bihambaye. Myaka 15 rero niho nabiseruye, ndabivana mu ikaye, ndabijana mu matayeri, hanyuma birabikintu kiri real. Muri conscience yanje ndemera yuko kugira ngo ikintu kibe real umuntu ategeza kugitangura akiri muto. Mu gihe rero jewe nshaka ko iyo myaka 20 kuzoba ngeze ahantu hashimishije cyane, nahisemo kubitangura nkiri muto kugira ngo mbere n'akarorero urundi gwaruka rutarigera rwiyumvira gukora ikintu na kimwe, aho usanga umuntu aza kwiyumvira gukora umugambi afite imyaka 30. Come on guys, aba yashaje. That's what I thought. Ivyo na bintu nama nibwira then kugira ngo ngira ikintu kiri real gifise qualité, kubera ko umuntu aba gifise n'amaraso ashushe birumvikana yuko agomba kugikora kiri muto. Wabikoze uvuga ati nshaka ko nshika niburi buri ku myaka 20 n'uwundi muntu. Yeah, of course. Wavyerekanye gute n'igiki wasohokeyeko? Icambere na mbere natanguye kuri Pearl Collection, ni collection ya mbere nagize. Rimwe impuzu z'abakobwa, street style, freestyle, party style, ariko n'impuzu z'abahungu. Ica nagize fashion night, nagize show yo kwerekana ama collection 3 harimo na Pearl Collection iri live. Show yari yitwa The Choice Fashion Show. The Choice Fashion Show. Kweri ki The Choice? Iryo jambo turashobora kwibaza kweri ki The Choice? Wow, The Choice bisigura le choix, uguhitamo. Muri fashion harabamo uguhitamo. Nimba uyu munsi nambaye gutya ni kubera yuko nabihisemo. Nahisemo kwambara ipantaro, nahisemo kwambara amasandali, ndafise igituma nabihisemo. That's why muri fashion habamo The Choice. Iba nziza canke iba mbi, en tout cas tu choisis. C'est ça. Then choice, choose your best fashion. Wow, that's. Naza ko muko mumva vyinshi bitandukanye ko tubandanya dushaka kumenya Ritha. Mbiga Ritha, ibi bintu ukora turi muri magazine yawe. Izina ni MA Fashion House. MA Fashion House. Kuri kigotora yo MA. MA majambo yose ni Marie Angel Fashion House. Marie Angel ni imwe mu mazina yanje. Ritha Marie Ange, then Marie Angel. Ubundi uri kurakora entreprise hariho ikintu bita brand name, ni izina ukoresha kugira ngo donc ushobore kuzo promotinga akazi kawe. As a designer rero gukoresha Ritha Fashion ntivyanyoheye kuko d'abord Ritha ni izina nkunda cyane, bisigura ibintu byinshi, bisigura gasaro, bisigura umwana w'umuco. Iryo zina numva ntogikura ko ngo ndarijane muri business. Kandi n'ikintu cyari kugora gusubiramo Ritha Fashion.
Rita fashion or fashion mugabo nkoresheje MA fashion murumva yuko n'umuntu wa ruguru ashobora kugisubira kuri MA that's my brand name kandi acishimira cyane ko kimaze kungeza ahantu siho nshaka kugera exactement mugabo hariho intambwe utari kwikura ko hitangura ishire mu bintu by'urudandazwa ariko turashaka kumenya wamaze kuba umudandaza akomeye ku myaka 15 urafise magazine yiwawe ariyo MA Fashion House abantu bashobora kuza bakabona ibintu dandaza kumwe nishobora kuba bimeze tubwire ku matisi ukoresha bimeze gute bikura hehe birakorohera biranyorohera amatisi nkoresha ni Kotebu mashatisi za Kotebu ndafise impamvu nahisemo Kotebu nuko ndiko ndagerageza gukoresha ibintu novuga bikorewe mu Burundi made in Burundi products kubera ko most of the time iyo tuko turagura impuzu ziva hanze bituma turiha ama frais menshi d'importation or que usanga ico kintu twari gushobora kugikora ino bigatuma haduga plutôt ama frais d'exportation mu bintu rero bya mbere bituma haba crise économique ama frais d'importation arimwo then kugira ngo rero umuntu atume haba iyo croissance économique y'igihugu ategeza kuba izo frais d'exportation ariko akabaho na consommation locale ni kuvuga abanyagihugu bagakoresha ibintu biri made in Burundi ni kuvuga biranyorohera cyane kuronka le tissu kandi kaka abantu twibaza ati Kotebu ko twakuze tuyumva umengo nta kintu ciza kiriyo wo tugira iki ko turabona ari ibindi bintu byiza yuko urakoresha ngaha you see iyi mpuzu nambaye ni Kotebu iyi mpuzu nambaye ni Kotebu haciye igihe kinini sigiye kirekire cyane ariko haciye iminsi ndayimesa ntarangi ivamo ibintu byose biri ngaha ni Kotebu t-shirt urabona iyi design iyi ni Kotebu tumeni yuko industry yose textile industry yose irashaka kugira amakosa ugasanga yavanganije amakuru bidashoboka ko avanganye at least bavyamprimye ukabona yuko ari byiza mugabo ugasanga bihenze bagize agakosa bagize irangi ryinshi hariko aravamwe irangi nazijya mu dushasha zo mu Uganda birashika mugabo ntibibuza yuko bakora ibintu vya quality hari ibintu vya quality ni kandi ko gusuzugura ibintu by'iwacu sino imisi yose most of the time jemba namba ibintu byo mu Burundi kandi mbambereho ku bintu by'abavyeyi kumva kubitangura gutyo kuvyerekana kugira fashion mu vyakira gute biroroha muhira actually biroroha but first byari bigoye cyane ko bashaka ko jonja kwiga ikiganga nanje je ntacyo namba hanyuma harabaho ibintu byo kutumvikana bakambwira wewe utegeza kwiga ubuganga say no I can't but at least ndamusigurira ndamubwira ati for sure passion is life let me live my passion arabyumva buke ndamusigurira nyene at least arabitahura rero ni supporta ibintu by'uburyo ego ni supporta arama amafaranga ndamubwiye ko ngene iki araba amafaranga nta kibazo gihari actually kandi arabyumva mu mwaka w'12 ukaba uri n'umudandaza mbega n'igihe kintu kiduga cyane ugerageje kuraba ku ishure ubwo bintu usanzwe ukora ntibigutwara umwanya byose biraduga ariko ku ishure haraduga cyane kubera iki gushora tugacaye gucora amahera anze guca mu mahera no ko jewe ndiko ndakora business ndabizi yuko ndakeneye intellectual capacity intellectual capacity rero ni imbere ya business kubera ko business ufite ushobora kuyikora mugabo utegezwa kwiha umwanya naho wo kwiga kuko iyo wize we never know ibi birashobora gufailinga it's not my wish mugabo mu buzima umuntu arafailinga ibi birashobora gufailinga ariko mfise diplome y'ikindi kintu it's good kuko ndakomeza donc mafise ama chance menshi yo kubandanya more than iyo mbanzi ibi gusa tumini yuko rero ku ishure nahantu nkuru ubumenyi kugira ngo nje kwapplika amategeko nkoresha ngaha anye
bandonka muri entrepreneurship hari ibintu byinshi ngenda niga bitandukanye gushinga une entreprise uca hehe bija hehe bigenda gute ama etape ni bande tu vois non ni ibintu nkura ku ishuri n'ubumenyi nkura ku ishuri tumini yuko rero canitaho cyane ishuri ariko nivyo ntabisize inyuma kandi byose biragenda it's okay yeah iyo uri mu bintu haba kuririmba haba muri fashion haba ikintu cyose umuntu abagiye mu office umuntu avuga ati wa uyu muntu ndamurabira ko ninde muntu Ritha yobarabira ko kugira ngo ashobore kuja muri bino bintu no one nta muntu n'umwe mfise ndabira kubera yuko jewe je suis moi-même moi je suis Ritha and God made me special je suis spéciale et je suis unique nico gituma ata n'umwe mfise ndabira ko par contre narigeze kuba inspirée par discours ya Michelle Obama vuga ngo restez toujours fidèle à vous-même et ne laissez jamais personne vous distraire de vos objectifs isigura yuko iyo uri kurakora ikintu banze umufani wawe wewe nyene ugana in the mirror uvuga uti ndafise umufani ninde ni jewe it's yourself hanyuma ica kabiri le monde externe ni monde mission siri negative irakunegativiza ikakwereka yuko ibintu bidashoboka tumenye yuko rero abo onye iyo umaze kwiyumvamo yuko ushobora ico kintu ntabugukiraba wowe ucuza gukora ico ushaka ico ushoboye ukagerageza kugira ngo ushika ushaka yes nukuvuga ko twafata ko Michelle Obama ari uwo muntu nuvuga yuko niwe yampaye strength inguvu zo kuba no ba fier de moi-même zo kuba nogira self confidence ya ariko si mvuga ngo ndarabirako nta nuko akora na fashion yeah ndirabira ko jonyene ko je suis unique je suis spéciale and I'm proud of it nta kindi kintu ukorera ko vuga ati iki kintu kirashobora kumfasha hari abantu mvuga ati jewe ariyo situation nabonye kanaka niyo yafashije mu buzima hari undi ivyo bya Michelle Obama ntabindi yeah of course yes hari situation zibiri imwe ni iwanje most of the time iwawe wewe nyene yeah jewe kundusenga hita my own donc nitangura je nakuze ndumwana atekereza cyane atinya abantu kumbere ko byagiye birahera then abantu ntibashobora kwibaza how noza muri ibi bintu fashion most of the time abantu bumvise fashion umva umenga n'ugusa umenga kugenda wambaye ubusa bakamaza Peter what's wrong byagenze gute kugira ngo winjiye muri fashion nkabwira nti dans mon silence je dessinais le livre d'or de ma vie kuvuga ngo kijya gihe cyose nabaye umenga ndabatinya nariko ndacapa igitabo cinza hawe y'ubuzima bwanje citation ya kabiri naho sinibuka neza umuauteur ubwira avuga ngo your life is a message make sure it is inspiring abantu batumva icongereza bashobora kuba bagifata buke nka jewe kumbura ni kuvuga ngo ubuzima bwawe ni message then make sure it is inspiring ni kuvuga ngo iraba yuko biriko biratanga impact ku bandi bantu yeah make sure it is inspiring donc iyo however ikintu kiba kimeze iyo uba mu buzima bubi canke bwiza menya yuko ari abantu bari inyuma yawe hari team iri behind you ishaka kubona l'impact y'ico kintu uri kurakora et puis igitegezo kuba message kubera yuko hambavu y'ivyo ukora byose hariho une destination hariho ahantu utegerezwa gushika rero iyo uri kurabikora bikore uzi yuko uri kuratanga message inyuma yo gutanga message raba yuko abo wahaye ya message hari ikintu byahinduye mu buzima bwawe today ndiko ndavuga ko narayivuze through medias ndakora fashion show iragenda neza ubu ndiko ndaraba yuko it's inspiring biciye muri Wear Burundi through MA Fashion House kandi biriko biragenda ko umushanzwe ukwezi kwa mbere kwa dandaza ntiba byoroshe bwaje no kuvuga yuko Imana yarahezagira urugendo rwanje ifise umugambi munini kuri MA n'umugambi munini ya kuri jewe kubera ko jewe ibintu birasohoka and I'm very proud of it nukuvuga harasigaye undi mwaka kugira ngo ushobore guhetsa ujya mwanya wo kwishure umara kwishure utoba havuye
cha twitege ibiki hazocakurikira ibiki muri MA fashion hawe deja n'ubu ndakora nubwo nkiri ku ishuri n'ubu ndakora kandi nibaza yuko nta na rimwe nigeze nkora ikintu kitari organize buri kintu cyose nkora deja officially MA ya twatangiye gusohora collection ya mbere muri avril ubu turi muri juillet byumvikana yuko n'amezi make muga tumaze gukora aba projet menshi hariho pre collection hariho the Trace Fashion Show ubu tugeze kuri Wear Burundi for MA bivuga yuko mwaya mezi make tumaze gukora ibintu byinshi mwitege yuko n'ubu unyesemo idashaka kuturengana na atakintu dukoze hari ibintu byinshi hariho December nahone dutegura twanegura ikintu gikomeye turi kumwe na MA hari ibikorwa byinshi ndimwo tumini yuko rero d'abord ivyo ndabikora ndi mu ishuri just imagine umunsi naho nzoba navuye mu ishuri it will be wonderful nzoca ntangura ca kintu c'ama exportation mve mu Burundi nje gukora ahandi I mean nje gukorera show ahandi why not muri United States of America why not ugeze aho nyene Ritha yibona nko mu myaka nk'itanu ari hehe ibintu bimeze gute haba kuri MA fashion canke haba kuri ubu I will be here in Burundi ndakunda igihugu cyane cyane ndavuga ibikorwa ariko bigeze ibikorwa MA ibyo bigeze kuri cyo ni cyambere kuko jewe serukira MA ariko MA naho irafise ivyikora nzoba ngeze kure mu bikorwa MA ibyo bisumba ariko kuko jewe I'm a fashion designer MA iringa kugira ngo iselling to mean yuko rero MA ibyo bimaze gukompeta ibyo bifise ama stores menshi atandukanye shaka kuguma hano headquarters ndayubaka ifo ko ngira high class office guys ifo yuko ngira ama store why not Kigali, Kampala, Nairobi, everywhere in the world hahandi nyene umuntu asigara no hanze amenya la marque this is MA fashion house this is from Burundi hama kuri jewe naho ndibona ndi muri Nations Unies ndiko ndavugira igihugu ku bintu bi économique pas pour une crise plutôt kugira ngo igihugu natwe gitanga ifashanyo you know Burundi we can nuko tutaraja muri mujye yo gukora n'ahandi ho birashoboka ko ntegekanya kwiga entrepreneurship marketing planning nukuvuga yuko ni ibintu bikomeye muri business donc bizomfasha kugera aho nshaka muri business cyane muri high class business bari abantu bako badukurikirana batari bakenya bashobora kuvuga ati none umwana twamufasha gute ari nkosha kugufasha yo gufasha gute gufasha mu biki oh my goodness umuntu wambaye ushaka kumfasha n'umuntu yo support akabanza kagura impuzu akinjira nawe ne muri fact ya Wear Burundi for MA ico ni cambere naza yuko ico kishobotse ibindi byose bizoca biza birata umwana wamubonye ariko arakora ikintu mwegere umubaze muganire ariko ntumureke ngo agende wese kuko yagiye wese nimba jewe Ritha narabishoboye so kuvuga yuko abashaka kugira fashion bose bashobora kwiga no gukora fashion kuko I'm sincere guys iyo utanguye gukora ku mafaranga ili arabizi iyo utanguye gukora ku mafaranga it's not easy to me ni uko rero umwana amukurikira kamu impanuro moral kamukurikira moralement ariko kamukurikira na financièrement kugira ngo ataja kurondera amafaranga handi bizana ikibazo donc iyo ni impanuro no habavye bakurikira abana babo babumviriza baronka umwanya wo kubaganiriza hanyuma ikintu cyose umwana kubwiye ntucumuterera hejuru wamugira ibi no mwumviriza umubaze ko ushaka gushikanga andi nivyo bintu bimaze iki abizi yuko ari ibintu usanga abavye badatahura it's okay generation gap matter ariko bisaba yuko umuntu mwicarana mukaganira kwa jeune naho basaba gukora bagakora cyane bagakora actually nta buzi buhari mugabo I mean muri leta mugabo burahari hano hanze hose nonga hanye kwikaro je mbonamwe akazi Dr. River niwe abana ati iyo ufise une vision hari ikintu gikomeye kiba gihari kuko urashaka kubura ahantu abantu bose bahabona jungle ibiti mugabo urahabona hotel kuko simpaka yuko icubona wewe abandi bose baba bakibona tumini yuko rero akazi karahari ariko umuntu ategezwe akarondera gute akoresha amaboko akoresha umutwe iyo ufise ingabirano n'ikintu gikomeye cyane ushaka
turaba urwego Big Fizzo ageze ku rwego rushimishije mu Burundi aragenda Canada abantu bakaza kumwitabira aragenda kubera iki kubera yakoresheje impano yiwe mu minsi iza naje niko bizaba bimeze ndifuza ko bizaba bimeze amen bizogenda gutya hariho n'abandi bashamaze kutwereka inzira novuga ko abakuru bacu biciye muri music biciye muri fashion industry turabe Wizkid hano muri Afrika umwami w'umuziki n'abandi benshi batandukanye tumenye yuko rero akazi kari mu matalent d'office ukumenya gukoresha talent manzi umenye kuyidefinisa hanyuma uyikoresha ikintu cyose gifite impamvu Imana ifite impamvu yayigwaye ahita murakoze cyane tubashimye twibaza ko tuzakora umwanya wo gutembera tubirabe neza of course yes utavyumva umutima n'ibitekerezo warabitwaye je ndababara iyo manganya nkashavura nabwo iyo manganya nkarira nagura nkashira numva erega ni wewe nkunda na utavyumva umutima n'ibitekerezo